Ni gute wokira ukongera ukavavanura burundu iki kibazo cyo kugira agatsina kifunyafunye canke iki cyo kurangiza n'ingoga bigahera burundu? Ko hariho umuntu usanga iyo bishitse agakora imibonano mpuzabitsina agatsina gaca karyama ugasanga kugira kavyuke n'ikibazo. Abandi nabo ugasanga ni rimwe rimwe biza bukebuke, abandi nabo ugasanga ni babandi ariko ashirayo ubwo nyene zica vye acumba ubushuhe indani vye zikaba ziravuyeyo. None ni gute umuntu ashobora gukoresha ibintu vyoroshe cane maze bidafise n'ingaruka mbi ku mubiri ariko byubaka umubiri kandi bikamuvura burundu? Iyo umuntu avuze burundu ni kuvuga aba ari kukuvura ukamera kujyanye no ku muntu nyene yavutse akomeye. Ikigira kabiri, uno muti bawukora mu mice ibiri. Hari bamwe bawukora, hari uburyo uwukoramwo ari uwo kuvura iki kibazo mvuze, n'igihe uwukoramwo ushatse kuduza imitsi y'imboro. Ni kuvuga abo usanga bafise udutsi twifunyafunye, udutsina twifunyafunye ugasanga ni tugufi, abandi ugasanga turonze, abandi ugasanga n'ababa basiramuye nabi bakagize kagufi, imboro bikanka nyene ko yisokora ugasanga bafise udutsina duto duto, yaja ku mugoro komengo ariko afundikira asha bikanka kashika indani, ugasanga ni vya bindi umugore sinzi ukuntu amufata kubera bafise agatsina gatoya gose. Uti rero babikora gute? Muza kubiraba neza, shaka ndayibereke mwibonera en video kugira ngo umwe wese ntazovuge ngo vyananiye. Hamuza kugira ikibazo kirapfuma aca mpamagara kuri nimero ya 71 43 94 58 kugira ngo bibaye ngombwa umuntu amufashe kubibona, canke abo usanga bakenera imiti ijya ibiteguye bace bayisaba kugira ngo abafate ibintu ababona ko bimeze neza kandi bimuvure burundu. Reka imbere yuko dutangura rero tubanze duhamagarire bajya abantu usanga ari bashasha kuri urubuga kuraba ijambo s'abonner cyangwa subscribe bakoreko kugira ngo iyi tubandanye tuba abantu benshi kandi dutanga ibiganiro bishikira abantu bose. Hama ikindi naco murabona ko iyi ni page ikunda kubereka ibintu ku mugaragaro kugira ngo umwe wese avyikorere, ku buryo nawe ashobora kubikora akabwira nawe ati narabonye umuntu avuga ibintu kandi ibyo bintu ugasanga nivyo, atehe bikore nawe. Nibyo bintu aba ari byiza mu buzima, mugafashanya kugira ngo ibintu bimere neza. Niyo mpamvu ari na byiza gupartage kino kiganiro kugira ngo wowe namba kigufashije gifashe n'uwundi maze usange kuko umuntu agirwa n'uwundi, usange bose bagiye bashikirwa kuba umutima mwiza umwe wese agiye aza arerekana. Rero dutangure, ngira mwabonye uko tuza kugenda twerekana ikintu kimwe kimwe. Aha turaza gukoresha ico bita oignon rouge. Mwabonye igitunguru gitukura kiza imbere. Mutoro dukora mu mwandike nazogira umuntu avuga ngo navyibagiye canke ngo nagizene. Hanyuma igitunguru gitukura ugacuzana n'ico bita ifanta ya Coca-Cola. Ifanta ya Coca-Cola na cane iyi Coca original, apana iyi Coca Zero, ni Coca original. Hanyuma izi ni ingredient zibiri. Izo hejeje uca uzana tangawizi. Tangawizi ugira nk'iteke rimwe, mumva ko ari ibintu donc byoroshe kuronka. Tangawizi uhejeje kuyizana ucongera ukazana tungurusumu ugashiramo. Hama ugacuzana ico bita igikakakaka, kimwe bita aloe, naho nyene ugakatagura duto duto ugashiramo. Ugacuzana izi bita petit cola mwese murazizi, ugacuzana ugashiramo. Hama ukugire utujya dusi twimboro dupanuke tuvyimbe, ni kuvuga uca uskubitamwo iyi bita guro, aka gapudre ka guro ni bita poudre de gelatine. Donc murayibona ngaha. Aha ntiwiri gushiramo bijya vy'imiremera canke ngushiremo ibiki, oya ushiramo iyi ni poudre ya guro, iyi poudre yifu ya petit cola hamwe n'aka gapudre ka gelatine.
hanyuma harya uhejeje byose ugaca ukororeramo indimu. Aho uhejeje rero nta bintu byo kwirirwa ugenda hirya no hino cyangwa ugirene, uca ivyo ugenda upima ku biyiko. Izo pudre ugira ibiyiko bitatu, donc bitatu rero bijana n'ilitiro. Ugaca rero ilitiro yinywa imisi 2 mu gitondo, kandi gatoya gatasi, no ku mugoroba gatasi, ku mugoroba gatasi, mu gitondo gatasi, imisi 2 ubuhejeje. Mbo kugira muri estoma ntibikomerere nabi, urashobora gushiramwo nka concombre, donc kugira uyisye izira kugirira neza indani muri estoma. Mugabo byose bimeze neza aho utagwaye ibi bitanga ibidiyabeti canke ngo za prostate, ni kuvuga sexe ivyibuhu yibona nka kurya kw'ikigori ushiramo ifumbire, ivyibuhu yibona ikagira inguvu, wowe ukayoberwa n'ivyaribyo. Nuko rero abantu mwabonye iki kiganiro uko niko babigira. Hamuza kugira ikibazo canke uza gukenera nk'uyu muti uteguye neza, niwe aca ndondera kwijya nimero nababwiye ya 71 43 94 58 canke 71 43 94 58. Ni gihe abafise ikibazo canke aba akeneye ko nk'umuntu ashobora nko kumurosa umuti uba uteguye neza. Nuko mugira ibihe vyiza, hanyuma muhanahane kino kiganiro. Uwo caryoheye nawe arashobora gufyonda kuri like, akagira n'igitekerezo atanze canke afise ikibazo akabaza no muri commentaire, hose umuntu arashobora kubishura. Nuko mugire umunsi mwiza, bye bye.